Welcome again. Ni sawa mwese aho muri hose reka tubandanye tubashimira kubana mukurikirana ibiganiro bya Buja Hit TV kwisi yose. Ni mu channel yonyine ashobora gufasha kuronka ama news kubona abantu kuburutari bibaze yuko bizoshika n'umusi n'umwe kazobabona, ariko Buja Hit TV cyo tubafasha nuko mubabona mwumva ivyo bavuga, kuko hari benshi bavuga ati abantu ba star babaririmbye canke abantu bazwi, kugira tubabone canke wumva ivyo karavuga canke uronka kanya ko kuyaga nawe cyangwa uronka kanya ko kuronka ubuzima bwiwe cyangwa background yiwe biragoye, ariko rero Buja Hit TV nivyo tuca tugufashamo. Aiza Classic kuri MIC, behind the camera Scott Professional, ndi kumwe n'umutumire ninde. Welcome, surprise. Vipi bro? Biragenda? Ego ndashima cyane. Ndakubona. Waganguse sa nuzima. Shisha kumbwire kwanza ho mutwe tutuboro ni gute? Batwitu nimbara ubusage, nimbara ubukina Madrid. Dread. Urashobora kwibaza ati uyu muntu ninde? Benshi muramuzi, izina giwe rirakomeye cyane, afite izina rikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ariko kenshi mu byo ma visibility kumubona si kenshi. Turaza kumenya impamvu. John La ni sawa. Ego ni sandashe. Benshi tukumenyereye mu ma video, urumuhinyanyuzi wa ma video za Bantu Boy. Urashobora kutubwira kwanza indirimbo maze guhinyanyura maze gukora? Uko zingana urutonde canke ndibazo bazirenga 15 kuva ninja muri Bantu Boy. Watangiye akazi ko kuhinyanyura ama video muri Bantu Boy canke wagatanguye ande wa Bantu Boy? Nabitanguye kera, nukuvuga ntarinja muri Bantu Boy, nukuvuga ari mwaka wa 2015. Mwaka wa 2015 hatanguye production. Byagenze gute ko utari bwaboneke gushikaho ushika muri Bantu Boy, abantu rizina ryawe rije kuba rinini cyane uje muri Bantu Boy? Baza ko vyavuye kuki? Nuko kera utakora sana nukweri? Ndakeka bon abantu nibo bafasha abandi, dushobora kumenya abandi abari bo ubwa mbere narakora nikorana. Meyo abantu bagiye hamwe biratuma nyene ico bashaka gushika ko bakigerako. Kuvuga ubwa mbere narikorana gusa nyene mu nyuma ndamenyana n'abantu, ndamenyana na Masterland, mu nyuma ndamenyana na Big Farious gushika no muri Bantu Boy no munsi. Hari akaririmbo ko muri vyitwa Dr. Cloud. Jugumira mama. Jugumira indirimbo irazwi. John Lar alikora jugumiza abantu muri mu video ariko arakora. Twibire secret ko urakoresha kugira ama video yawe atandukanye n'andi ama video yawe kubera iki? Navuze menshi hanini ico umuntu ashaka gushikako. Bavuga intego umuntu abashaka gushikako niyo ituma nyine aba uwariwe. Umva nka jewe yo ndiko ndapanga projet n'ikintu cambere kimubwoba. Niyo mbafise tournage buca mu gatondo mbafise ubwoba bwinshi kumva ko shura gukora ivyo nakoze bigasumbwa n'ivyo ngomba gukora ubu no munsi. Nukuvuga je ndayifatira umwanya nkabiha agaciro kanini. Nukuvuga je akazi kanje ndagagaciro, ni naco kintu nkunda mu buzima bwanje. Fenaye ni fye niwe yahinyanyuye rero. Fenaye niwe yahinyanyuye Sabye za Big Fizo, niwe yahinyanyuye Sabye ya Masterland, niwe yahinyanyuye indirimbo nyinshi za Fizo n'izindi ugiye kubona vuba cyane ziko zikogwa na John La. Kontra yawe na Bantu Boy atarakabanga ingana gute? Kenshi iyo nk'amabanga ari muri label canke muri association kanaka, kenshi niyo byo nyene bita kontra. Ushaka gusanga bitakurekurira kuvuga peut-être nk'amabanga ari muri iyo association canke iyo label, kuvuga ni nk'akabanga kuri jewe. Nakabanga ati kumenya igihe amaze canke kontra yiwe na Bantu Boy biragoye kuri uno mwanya, ariko John Lar ndakuravye kuva hasi gushika hejuru. Nsabe mu cameraman wanje guhere hasi gushika hejuru. Ndakuravye uko biboneka ko umenga warugiye kuri terrain, hariyo tournage warimwo boss? No? Gusa rumva nk'umujene. Canke nizo nyambaro wambara kenshi uri kurakora? No? Gusa rumva nka jewe ndazi araho benshi bakora akazi nk'aka kiwanje. Sanze tuzi badukuriye badutanguriye bafise uburambe muri kano kazi. Gusa nk'umujene naje ntegezo kubega nkuko ndi umujene nyene. Sinarengeye ko kazi. Oya.
iyi jile ifise amabanga yahe ku kazi kawe igufasha iki uri kuragira akazi kawe ka tournage canke gushuti bon nk'iyi ndashobora kuyambara umwanya wa tournage nk'umurealisateur bon nuvuga iyo ufise jire nk'iyi kenshi tukunda kubibona mu ma documentaire cyangwa mu bantu bakora amasinema kuvuga ubu ufise akazi nuvuga ufise poste yawe ufise nk'imifuko ubona ashobora kuvuga ati nkashobora gushiramwo tujya tu accessoire nkeneye turi hagufi narinda gutora kure ama carte memoire ama disque dur canke ama batterie ajya mato mato bishobora kumfasha n'ibindi bito bito niyo secret ya iyo jile yawe okay kirato cawe gihagaze ku mafaranga ngana gute je nakunda sana kubaza ivyo bintu bivanye nuko abantu baba bikeneye kubimenya kuko kenshi ubu ngo abantu ba celebre abantu nkamwe muzwi muzigaye mwambara ibintu bizimvye sana ico kirato gihagaze ku madolari angahe ku madolari canke amarundi angahe ku marundi ni mu gaciro ka 150,000 mu 150 ni Air Jordan amafaranga ngana gute wotorenza kugura ikirato bon nkandi ndashobora kuyarenza ivana n'agaciro mahecho ushobora kugura ikirato ca 500,000 oya ndashobora nk'ica 200,000 ushobora kurenza 10 kweri bon ndacafise byinshi byo gukora ndacafise byinshi byo gukora ku ruhande rwa Bantu Boy ndafise byinshi byo gukora mu kwiyungunganya okay twagerero Johnny Lar ninde idekrive majambo atatu ni wisigure majambo atatu abantu bakumenye Johnny Lar ninde yavukiye he ameze gute akora he bakuronka gute bokuronka gute kuko ibigo byo birashika kuri Johnny Lar birashika kure sana kandi abantu benshi barakwemera sana ntibanakuzi birashoboka yuko hari exclusive ya mbere ukoze ntabyo nzi nimba umaze kuzikora ariko ugasanga abantu bari kubone ngaha shaka tubwire abantu bakeneye bokuronka gute Johnny Lar ubahe ufise imyaka ingahe ibiturakeneye kubimenya bon ela n'umurundi mvi makamba ama sanzwe ndumurealisateur nkuko banzi nka Ela nyine nk'umuntu akora ama video ama Ela yarajije amashuri ubu nkaba sanzwe mba kumutanga nkaba mfise imyaka 22 okay abantu rero bagukeneye adresse zawe za Facebook urakunda gukoresha social media kutakibone kudakunda kuboneka sana visibility yawe ni ntoya sana kuruta izina ryawe urumva ukunda ukora ibintu abantu benshi bakumve ariko ntibakumenye ukoresha social medias easy ya zose ndazikoresha wanashima ahubwo barankurikirana cyane nka Facebook ni John Lar nyene cyo na Instagram kiretse Twitter gusa niyo ntakoresha sino izindi zose ndazikoresha kandi mfise abankurikirana benshi hagati y'abakobwa n'abahungu ni bande kenshi ukunda kuronka ama marché y'abandi hagati y'abahungu n'abakobwa muri ibi by'ama bon ni bose wanashima si abo muri Bantu Boy gusa ndakorera n'abandi batari muri Bantu Boy yaba abakobwa babahungu ndibuka narakoranye na Melance ndibuka narakoranye na Editina na Washan Queen ni benshi n'abahungu barimo okay mu ba producteur reka mvuge aba producteur bagenza babiri cyangwa batatu hariho Brown Smith hariho akaga video nagikora Brackartira ariko nizere yuko muzi reka mfata abanyene hagati y'abo babiri baraje kuguha idea ati shaka dukora uku ninde wo kumva idea yiwe faster kurutundi nta numwe wo kumva idea yiwe na kenshi nta muntu muramfata ngo anyunganire mu vyumviro peut-être nk'umuririmbyi wenyene ubwiye bakavuga ati ndimbo wanje shaka kwimeruko kuko deja urumva ninumva icyumviro cyo ndi muntu kashobora kuza kiri negatif muri result abantu bakakigana kuvuga uwo munsi amaso azacara bakora igihe nagize amakosa kuvuga cafata ijya responsibility yose nkayishira kuvuga nina umuririmbyi niyaza akazana amafaranga make ya muri projet niya soka imeze nabi bizovuga ko Ela yabikoze nabi kuvuga nco ituma kenshi fata responsibility nkayishirako nimba ari ide umuntu yampaye simora ndayifatira ko cyo ituma mvuze ko atamuntu numwe nokwemera ko nyunganira utiriwe ukora mu bwenge bwawe nta muntu numwe wifuza yuko akunganira kuvyushaka bien sûr John Ela heruka kuvugana na Mama Gare imisi nubu nyene nje ngatwaganiriye okay John Ela muri Bantu Boy ni giki kinakuboa sana ikintu mvuga ati nukuri usaba yuko gikosogwa fast bon novuga ko muri Bantu Boy mfashwe neza ko twatanguye turi benshi
sishatse kuvuga ko amaze kuvamwo benshi me ndibuka nari mfise umugenzi n'ubu n'umugenzi kandi ndamwubaha cyane ni Igbana twari kumwe me umuntu wese afise nkuko nabivuze ubwa mbere abafise gahunda ziwiwe abafise umugambi wiwe kuvuga je kuba nkikiriyo kuba nkikora neza kuba nkifise kontra ndende nuko meze neza ibintu byose bimeze neza biramaze gushika mabuja madame wa Big Fizzo akaza gusanga muri production akaguha agafana biramaze gushika ati oh félicitations akaguha agafana hari hirya ejo ni clip yeruka gusohoka yavuze ati vraiment félicitations imiso sarabigira aka video heruka gusohora ni video ya Kiriku yitwa gute ya video yitwa Washa ya Kiriku iyo video yatwaye uburyo bungana gute bon kenshi urumva biva kujya gukora ama video bitandukanye Washa ntisa ni ya Masterland Sabwe ntisa na Arima kila projet yose kujya indimbo zitandukanye ziba zifise budget zazo kuvuga nkijya mu Marundi ni 1,500,000 1,500,000 nuko twe dusanze dukora dufise ivyuma dufise nko kundi abari ku ruhande ashaka gutwara plus de 3 millions mais 1,500,000 nuko tubikoresha mu zindi ajya mandi ma logistique tugira ibintu byose ama dépenses no kuvuga ari nkundi muntu ku ruhande yakushizemo ivyuma nibiki n'umushara wiwanje vyorenza yo 1,500,000 1,500,000 nuko ari ibindi vyaje ku ruhande par rapport ku ruhande rw'ivya Bantu Boy sino yose shovuga ko iri nko muri plus de 3 millions canke miliyoni 3 Washa Kiriku yatwaye miliyoni 2 imwe ariko ni kubera yuko hari ivyuma atavyuma bihari byashika muri 3 millions okay urumva ko twamaze kumenya byinshi wawe kandi c'est bien merci beaucoup ariko rega dufatira akanya ko kumenya ivyiwawe rero ku buzima bw'iwawe ndakunda sana kubaza tubibazo twa TikTok fast kugira duheze kiyago cyacu Johnny Lar iyo vyutse mu gatondo kenshi ikintu cyambere ukunda gukora imbere ya vyose kiba kiri mutwi wawe nigiki bon iki kintu cyambere urashimira Imana kubura musamahoro benshi nibagira iryo bakwe icya kabiri ndabimashini yanje okay umudemu wawe muheruka kuyagajya no munsi asanga ugishika ngaha mwavuganye utarangira muri interview no gusa no munsi mu gatondo ko mafise akazi kenshi navuze ko mu buzima icyo magaciro n'akazi kiwanje birashika umuntu akwandikira message ntiwishure kenshi biva kuki bivana n'akazi yo mitwaro mbafise nkora na boss wanje nyandikiye sinda mwishuro ntabibona nabi Johnny Lar afise aba ex bangahe ndabisubiyemo kandi ikintu ma agaciro cyane n'akazi kiwanje ko nagira ibibakwe nkaheza amashuri kare bon no aba ex ntabo mfise vraiment aya uruko kuyagana Fizzo rya ejo ryari twari Ngozi muri Pre Musique weteza kuganira buri munsi arambaza ati uri ku kazi uri mu biki uza gukora ibiki teza kuganira buri munsi Bantu Boy rakwemerera gukora akazi kari yandeho ya Bantu Boy oui ndagakora nce bituma hariho n'izindi ndirimbo ubona nagenda akora hanze harimo nka Nzobikora harimo n'izindi zimwe zitageze ziramenyekana cyane bivaye nk'ukuntu baba bafise ama connection abandi bari hariho nk'iza gospel nakoze benshi nibazizi kumva bivanye na ntuzeya na wiwe ndakora biramaze gushika Johnny Lar ukaprodinga video ugakora video ama image gataka biramaze gushika wabyifashe mu gute nyine ivyo byagenze gute bon kumva uko nakora kera nkirumu byarangora me nk'ubu bishitse nk'ico gihe ivyuma biri harya bije abara yiteguye kandi nk'umuntu abashaka ikintu cyiza aranyumvira tugasubiramwo gufata ama image umuntu wa nyuma uheruka kubloka muri WhatsApp yawe yarinde ni nk'umuntu gusaba mbabaci no mvuga izina ni umuntu gusumwe wese abashatse nyene kumva kukubuza amahoro mu bisanzwe umuntu wese ashaka kubuza amahoro Johnny Lar asha block birashika umuntu agatelefona ntiwita nico kimwe no kuri message nk'iyo mba ndi mu kazi ndabigira kubera ndabishaka iyo ndi mu kazi uramaze kuja gukorera video hanze y'igihugu ego kabiri ya mbere yari Nzobikora muri Congo no mu Rwanda maje make
n'ubu rero ari zitarasohoka nakore mu Buganda. uramaze kuva muhira ukibagira karanga muntu gafatwa n'abapolisi mu nzira Kenshi kenshi ubyifatamo gute bon urisigura nabo nyine n'abantu batahura nabo nyine n'abantu hari n'igihe bibagora gusa kenshi nyene biragenda neza nyene bakandekura. mbwira quartier to bamwe mu gisagara cya Bujumbura Quartier iri kure n'akazi no ni mande y'akazi kiwanje nkahe nko mu Buterere ni kure no kumutanga mu Kanyosha ni kure no kumutanga no mu Kajaga ni kure. abakobwa b'inzobe abirabura bavyibushe bonze abakobwa bameze gute ugati ni guyanje bon wari we wese afise ingeso nziza kandi akunda akazi ingeso Jonela ingeso n'ikindi kintu kiri mu mutima w'umuntu okay physique mare Wanze vraiment ni sawa ko numva uravyigira n'umuntu peut-être abakerebutse uko vyibushe antuka turazingwane bakunda guhura nazo. ndaje ati Jonela harishima iyo comment ndayikugiye wonyishuriki umuntu wese afise ukuntu azi umuntu uko nka Isaac ashobora kumbwira ati wewe ntitaba telefone wewe barambwiye umeze ukuntu ukuntu umwe wese rero abafise ukuntu adekrive umuntu rero nka jewe nk'uwunzi abanzi neza barazi ko jewe vraiment ivyo navyo ngira bazi ko nitonda barazi ko nubaha umwe wese afise ukuntu adekrive umuntu bivaye n'ukuntu ngira bon na programme ziyo sinzi. dusozera ikiyago cyacu haraje ndaje ati nyigisha production wo hasabye ki wonsabiki no gwakaribu gusa nka jewe sino ukubwira ati nzobikunda nka kwemera ati nzokwigisha ko na jewe ndaciga ku ma video nkora sindashima cyane ndacafise intambwe nini ya gose yo gukora. uyo rero yari John Elar amazina yiwe nyakuri ni gute Kubwimana Jean. Kubwimana Jean uyo rero twari kumwe no munsi Kubwimana Jean reka ndagushimira cyane Ego murakoze nawe akajambo kanyuma no bivuga yuko byari bakweri nini ya cyane kumva kenshi nkuko wavuze ko Elar baramuzi me visibilité yiwe bon no shima cyane nkashimira peut-être ngira nabambonye ijyambere peut-être bamura ku mafoto bavuga ati là tukende kumubona nyine en personne peut-être ngira ni nka en personne nga kandi nka vuga ati merci beaucoup kuri mwebwe mamaye kano kanya peut-être ngira nabaduhaye umwanya hama ko vyiza biri nyuma byinshi vyiza muri no mwaka binyuma gusumba ivyo tumaze kubona. Jonela hati rero aje guhindura umuziki w'u Burundi tube international zaidi ariko rero Diamond hasigaje imisi mike cyane ashike mu Burundi. Jonela baguhaye 2 minutes ubonanye na Diamond ati gira icyo umusavye umusabiki bon impanuro ko mu Burundi kenshi turabantu bakunda kumva umenga turashoboye me mu bisanzwe turashoboye n'ivyo me ari abandi batuma bamaze kutubonera izuba bamaze gushika kure bamaze gushika kuzindi ntambwe ikintu no musaba amafaranga ariyo nk'impanuro navuga ati zoshobora kunkora ko naje nkamenye ukuntu ushobora kuvyitwaramo imbere. Balayiza barabakorera mu Burundi barabatwara nawe agufasha akagufata ukuboko akakugurukana nawe gucomoka bon aho biragoye kumva bisaba kwiyumvira bisaba umwanya sinashoka mvuga ati ngo ndagiye kumva ntawe zibiri imbere ndakunda famille ndakunda igihugu ndakunda nabo dukorana bisaba ko nofata umwanya nkavyumvira mbe Jonela kuvyerekeye ama clip ukora ama video ukora nivyo wigiye kumenga biri mu buhinga bunini cyane nivyo wigiye cyane nibijya bavuga ati umwana wo mu muji ubuguruguru nibiki waravyigiyeho bon nk'izina ry'ubuhizi bagita amatazirano ko Jonela tanguye ncapa mu nyuma camvuga ati gucapa reka mendagira mbendabe umwanya gato mbangire ncanja mu byo gufotora yari ryo Elar umva harimo naho ncapa kera bantazira eleve gusa cafata eleve ndarikata nshako cyariba Elar rero mu nyuma ndafotora nja mu byo gukora amafoto mu nyuma ndipima ko nshobora gufilm ndamererwa ko nyene umva sinova ngo narigishije ndinspira ku bandi para mu Burundi ndinspira ku bandi ubwo nyene nkajaho nanje nkapima nkara musanze rero naravyigishije navyo neza.
Okay, Empire Avenue, lebo ya Satbi bagukeneye yuko ugenda ubakorere clip ma video wobikora. barahawe ikaze. Benshi bamaze no kubimbwira so bavuga amazina me benshi bamaze kubimbwira ko twakora je naho nkumiriye ni nk'uko nashobora kuvuga ati ngo bari ndabafana ngo ndafana hari ndafana hari uwo ari wese nshobora kumukorera clip kugira gusa umuziki wa Burundi utere imbere. Uheruka kuyagagira ari na Satbi? Turabonana gusa duhuriye muri Primusic ntitugera tuyaga na rimwe. Oya. Mubonanye ni juste uko nyene nta numwe aramutse uwundi nta numwe avugisha uwundi. Bon, turabonana gusa ntitubonana ngo tuganire. Turabonana gusa ukabona turiya ni kanaka ntiturigira tuganira mu buzima. Okay. Tuheruka kubona warikuye muri BMA, haheruka kuba amahiganwa ya BMA, Burundi Music Award, Buja Music Award. Wewe wari nomine mu bari muri ama award, best producers ntumbaza ibintu nk'ivyo. Wewe inyuma yaho tuca turabona ati Johnny Lar ntarimwo. Byavanye n'iki kintu cyabaye kubera iki wikuye muri BMA kubera iki? Bon, bivanye naho nsanzwe ndongo aho nkora akazi. Bobo bari bafashe ingingo yuko batobandanya amahigano. Cyambwiye ati ko nawe usanzwe rero uri muri iyi label yacu. Ntibitanga ishusho nziza. Niwo twe nitwovamo nawe usigaremo. Ariko biratandukanye Johnny La. Oui, biratandukanye. Me aho rongo umushahara biyumva umukonyene. Ndibaza umwaka naravuyemo abandi baracorganiza ama award. Twizera Imana yuko n'imbere azozandi mano dusanzwe bitandukanye nabijya azoza nabandi bantu bagira ama award du participer natwe. Bisigura ko Fizo rero yakubwiye ati va muri iyo award. Bon, oui bisa navyo. Gusa urumva nyene nkuko ndongo bashovuga ati bivanye n'inomvo. Umva ko bo bari bavuyemo. Iyo nabo bari baragumyemo na je nari kugumamo. Ibivanye n'iyomvo naye gutegerezwa kuvamo. Bisigura yuko kijya kibazo rakubaje hariya cha ba Satbi ati bagukeneye ko bakorera clip Fizo akavuga ati ntavyo nshaka ntavyo ukora. Label nyene niyo hagarara ngo tingo ni label tunza baririmbyi ni label ikora akazi. Muri ico gihe ko barakazi. Ashovuga ati nakazi bazanye ni sawa genda ukora. Me nk'ivyo vy'ama award sinzi imvo hanini yame imvo nyene nka je natawe nuko bavuga ati twe ntiturimo. Naho sanzwe uri muri no muryango. Kuri yo mpamvu we niho kwiyonkora nguje wenyene igihe tuzokwifuza natwe ko tujamo naho uzojamo yumva sinagusigara jenyene. Biravugwa yuko Fizo na Satbi bishoboka yuko batumvikana hari icuka kitameze neza. We nk'umuproducteur wa Bantu Boy wo hanura iki? Bon, hanini sinovuga ati ngo ndafise ico no hanura kuko na hanini jewe sindavyinjiramo. Nikindi nacu nuko haba kuri ruriya ruhande canke hino nta ntamwifana. Sinovuga ati ngo je ndafana hari mu bisanje mfana umuziki w'u Burundi. Sindabati ngo hari ni kuri kote kwa Masterland hari ni kuri kote hande. Umuntu wese aje ashaka ko dukorana, ashaka akazi keza, ashaka gukorera hose. No muri Bantu Boy ni muri Bantu Boy. Ariko menga muri Bantu Boy hari igitsure ari ikintu bakuraba ko ati kubera gushaka kurana nabajya bivemwo rekana nujya kuko na BMN ko vyagenze nibaza ko nahandi ariko vyogendaga Johnny La n'abandi nibiyumva amahoro. Si muririmbyi wa mbere azobaje avuye muri Empire Avenue ngo aje muri Bantu Boy. Ni benshi bamabaza tugakorana nabo. Bantu Boy ngara ntayifise. Nakazi bafise ariko bafise ububasha kugira ati ujya muntu n'umukorane kandi bigakunda. Go bashara bofise. Me ndagutahuje neza nuko akazi karatandukanye nabijya bindi vy'ama award. Award ufise uburenganzira bwo kwijamo canke ntwijamo ufise nandi mabanga ufatiriwemo. Me akazi nakazi. Niko nawe noze ukambwira ati ndafise akazi ngomba kuguha. Me nzoka kubwira neza ariko manje kwemera. Nkaca sanga ni Satbi canke nabandi. Nakazi negeza guharura amafaranga yinjira. Amafaranga ni yinjira Bantu Boy zotera imbere. Yumva ivyo ntibashobora kubiharura. Uyo rero yari Johnny La, reka tubashimire cyane mwese mwariko murakurikirana exclusive interview. Aha twari turaraba aka video ka Fenaye Fie ya Big Fizo. Reka rero ndabashimire cyane mwese mwariko murakurikirana exclusive interview ya Nje na Johnny La, umwe mu producteur ariko avyifatamo neza cyane ariko akora ibikora inka. Gira subscribe, like na comment yawe aho hepfo tubwira ati kiyago cacu wakibonye gute. Umushaka Johnny La ndondera
utandonde nawe biragusha tubone twibarabira fenaye n'izindi ndirimbo ziri nyuma hama bye bye ciao ciao Isaac Classic kuri MIC behind the camera Scott Professional bye